umuntu ariko aravyumvira guca intege abasenga kuko sukugara amashengero gusa ubu no gusengera muhira ntivyemewe gusengera ku musozi ntivyemewe mu yindi mvugo bisa nuko umenga no gutoteza abantu basenga bitwaje ivyitwa amategeko canke kuko ibisuma biragabanuka abanywa rumogi baragabanuka abasambanyi baragabanuka tushobora kugara abantu bariko amashengero basenga kandi ubona ubusambanyi bwarenze urupimo buriko bwasabwa ruje uravyumva muri muri danje urumva abagabo bahimbye abagore ubagiye kwabira abandi bagabo ejo uzosanga bagiye no kwabira ibikoko usanga bavyita ubutinganyi bada bigeze ko mu pastor umwe yahagurutse bigitangura mu Rwanda nyene mu Rwanda mugabo bamuzimije n'ingogo kandi yazimijwe na leta nyene yabisha bigaragara ahubwo bihindura ingeso zabo rero uci ufata ugakomeza ubutinganyi aho amageto ntuyugare abantu bagasambana kiwazi abana b'abakobwa bakaborerwa bagatemba mw'ibarabara abandi bakiyabirisha amacupa yaheneke nimba bavuga yuko igihugu cemeye ubutinganyi cemeye homosexuality hariho amafaranga kironka birashoboka yuko baje kuvuga ati amafaranga ava mu butinganyi niyo menshi gusumba ayava mu madini ho ntibanabugura nta tagisi batanga baje kuvuga bati rero twebwe tubona ivyunguka nibi bavuga ati ibutiki homba na madini reka tuyugana navyo birashoboka amfete kubera president Kagame atadini ari mwabarizwamwo kugara idini kuri we ntacyo bitwaye rero hajya ikintu we muri we atagaciro gifise niyo ucatse uwundi ubona yuko atacyumwasa atacyumutwaye munyemerere ntangure shimira mwebwe mukurikirana Utamu Podcast ibintu ni bitatu bishobora gutuma umuntu anezerwa harimo kugira amafaranga kugira umuryango ndetse no kugira amagara meza twebwe tunezerezwa rero no kugira mwebwe nk'abantu badukunda nk'umuryango wagutse ari wo muryango wacu reka nongere ndabaha ikaze rero mu biganiro byacu bitandukanye ducisha ngaha muri Utamu Podcast nk'ibisanzwe tuba dufise abatumire ariko mw'iyi minsi twarababwiye ko dufise umwe no kwita inararibonye mwa bino bintu abitahura kudusumbya ni Apotre Isidore Mbayahaga twongeye kuzana kugira ngo tuganire nawe kuri byinshi biriko biraba ngaha mu gihugu cy'Uburundi ndetse no kwisi muri rusange. Apotre ndaguha ikaze muri Utamu Podcast. Murakoze cyane abakengurukiye yego ndamukije n'abadukurikirana aho bari hose Imana bampera umugisha murakoze cyane amen amen. Apotre mu minsi heze hari inkuru watangaje iyo nkuru watangaje abantu baranayigarutse ko bavuga byinshi yerekeranye n'umusoro araho sishaka umugarukako waradatubwiye ati ntidukeweza turamugarukako ariko abantu baravuze ati yamara ufashije beshi kuko byatumye ibyo yahora avuga bigabanuka n'inyifati yahora agira basa n'iziriko zirahinduka tuvuge ngo Imana yaciye muri wewe mw'iyi minsi ibintu biko bigenda neza mu butumwa ari naho ndarinda gusoma Bibiliya Imana ducamwo itubamo ibabamwe hari umuntu wahakugiye akanyaru yavuze ati ku gikorwa yakoze twebwe turabishima cyane kuko haraho umuntu aba yaramaze kurengerana mugabo ubutumwa bwa Apotre hari ico buriko burahindura kuri uyu muntu ndetse biranafasha no kuba ishusho ya twebwe bo hakugiye akanyaru yongera kuba nziza gusumba uko yari imeze bivanye n'uyu muntu byahora avuga ngira ngo nashatse kuvuga wamwumvise Imana ishimwe amen amen oya naho umuntu yaba yamwumvise bakujije ibinyagara ntiwo kwamuzana ibihunda reka tuje mu bindi bibazo karagaciye mwako urakoze cyane Apotre ufise imigani myinshi bakujije ibinyagara ntiwozana ibihunda mu Rwanda babyita ibishwara ibihunda babyita ibishwara bakujije ibinyagara ntiwozana ibishwara canke se ibihunda nuko bose baratwumva niyo mpamvu macishije aho kanyarwanda hanyuma Apotre inje tuganire ku bintu byagutse mwino minsi biriko biravugwa na cane cane turahera ku kibazo kiri mu gihugu cy'u Rwanda cane cane uri umuntu ari mu idini ni niyo mpamvu nahise tugiye tuhakosoye je nta dini ndimo okay uri umukozi w'Imana nakurikiye Kristo sinakurikiye idini je murakoze cyane idini ryo ryose ushobora kurisengeramo Imana ni imwe ijuru ni rimwe inzira ishikayo ni imwe amazina y'amadini yatandukanye cyafasha abantu
uri umukozi w'Imana rero. Yego. Ariko hari intambamye turiko turabona ku madini. Ndi umwana w'Imana. Umwana w'Imana Apotre. Kandi wenda kubwira. Umunsi nkombeje kunyerera. Urumva? Naka tugacishemwo. Umukozi mu rugi wawe. Nubwo umukunda gute. Uwo muhemba meza. Na menshi yo kamufata neza. Muga hageze kuraga. Abana ntumushiramo ntajamwe rero urumva ugumye ndi umukozi w'Imana ijuru rizojamwe abana b'Imana amen rero hitamo kuguma ndi umwana da umwana w'Imana rero reka ndakavuga umwana w'Imana cyane unakorera n'Imana kubandanya ukorera Imana kandi ukora mu rugo kwa data ariyo mana. Uyu munsi ntambamye ni nyinshi mu gihugu cy'u Rwanda, amadini arugawe ariko arugagwa ku bwishi. Apotre nk'umwana w'Imana ndetse uri no mu madini uyakurikirana, iby'amadini ubikurikiranira hafi, iki kibazo kiri mu Rwanda tuvuge ngo no mugambo gamije iki, iyi nkundura twova kiri kirava kuko mu gihugu cy'u Rwanda. Bo sinzi kuko hashobora kuba ariho agenda kashe kuri ico kibazo. Uko numvise umenga barugaye amashengero arenga 9,000 n'amaministere doko akomoka ku mashengero amwamwe. Iyo bari bakugara niyo umudamu yitwa nimba ari Julienne Kambanda kandi numvise yuko bamwugari bamuhwikiye batigeze bamuteguza. Rero ico kintu si ciza kuko urumva umuntu ariko aravyumvira guca intege abasenga kuko sukugara amashengero gusa, ubu no gusengera muhira ntivyemewe, gusengera ku musozi ntivyemewe. Mu yindi mvugo bisa nuko umenga no gutoteza abantu basenga bitwaje ivyitwa amategeko canke ivyitwa urutonde. Ariko nagira ndababwiye yuko jewe sindavyakiriye neza pe, kuko mu bisanzwe urabona yuko bigamije nk'ihamwa, ni nk'uguhamwa. Kuko abandi iyo bagize abantu basenga no gutoteza mu icama, iyo bagize abantu basenga nisabo n'inyungu, kuko ibisuma biragabanuka, abanywa rumogi baragabanuka, abasambanyi baragabanuka. Tushobora kugara abantu bariko amashengero basenga kandi ubona ubusambanyi bwarenze urupimo buriko bwasabwa ruje. Urabyumva muri muri danje, urumva abagabo bahimbye abagore ubagiye kwabira abandi bagabo, ejo uzosanga bagiye no kwabira ibikoko, usanga bavyita ubutinganyi. Nta mutinganyi rimwe ariko arakomwakomwa, ahubwo namutumye urutoki leta ikwirukako, ugacuraba uwusenga niwe ukubise rero ugaca usanga none aho hantu hari akabazo kuko biraguye. Bisaba yuko umenga hariyo nandi niko ndavuga vuba passé, bisa nuko umenga hariho gutoteza amashengero, les églises di réveil, aya mashengero y'ikanguro, kuko niyo umenga ari vize cyane gusumba amashengero cyangwa amadini ya kera. Kandi birumvikana kuko hariho amadini usanga hamwe asumbye inguvu pouvoir ayandi cyangwa ugasanga na leta irayatinya. Kuko uravye nka Katolika, je nishobora kuvuga ngo nturete cyo kimwe na Katolika, biragoye amategeko ngo ngwase zo buri kurandenganya. Katolika igihe yaza nta tongo yaguze, bavyumva yabironka ku buntu, ibibanza yabirose ku buntu, ni leta yabahaye amatongo, ibaha amahegitari n'amahegitari imisozi yose. Aho ibintu bakoresha mu kubaka n'exonere kibariho ikori na rimwe, sivyo? Na main d'œuvre bakoresha abantu main d'œuvre gratuit, uravyumva? Usanga wewe uje kugira ngo nawe ufise umuhama wo gukora ishengero, ugira ishengero abantu basenge, ni wigurira parcelle. Ikintu cyose ya avantage abandi bavuze ntayo ufise. Katolika nishobora kuyikora ko kubera ubukoze kuri entereza zo Butaliyani za Roma, nukuvuga ambasade yabo ikihaguruka iyo bita nosiature. Urumva bafise ambasade ukoze ko ukoze ni incident diplomatique, ukoze ku nyungu za Anglikani, ubwongereza buca buhaguruka. Ufashe za Adventiste, ugafata za Methodiste, ugafata za Baptiste, izo zose ni za kera zaje zihabwa amavantage na leta, kandi zikozeko ukoze kuri entereza y'Abanyamerika. Ariko icyagiye kuba gikomera cyane ni cerekeranye
na Grassroom ya Julienne Kabanda iherutse kugagwa, abantu ubona ko bariko baraja ku murongo kumbure no kwiteza imbere muri bimwe bimwe, mugabo baravuga bati turabihagaritse. Biriya bintu nk'umwemeramana cyangwa se nk'umwana w'Imana wabibonye gute? Tuvuge ngo ni inyungu ku Rwanda, ni inyungu ku bene gihugu cyane? Bo je biragoye, hari ibyo ntashobora gutahura cyane wanashaka, kuko sinumva ingene umuntu yototeza canka kugara amashengero abantu bironderera Imana, kuko iyo umuntu asenga burya hari ibintu byinshi yirinda. Umuntu asenga ntiyo guteza umutekano muke, urasenga usanga ari wa muntu utazobona ariko arakugora mu byo uri kurakora by'wawe. Mugabo je ntabigarukana inyuma, inyungu nizo ziri inyuma yabyo. Kuko nta kuntu wo kugara amashengero 9,000 na biriko biruga, ukabona no gusengera muhira wawe ati ntibikunda, ku misozi ntibikunda, mu byuma by'amasengesho ntisisabo. Mugabo ukabona amashirahamwe aza gufasha no gupromotinga aba homosexuel aguma yemerwa ku munsi ubutinganyi, uravyumva? Ukabona bo bafise ijambo mugagezaho baja kuri social media nk'uku kuvuga ko ari homosexuel, mugazana mu mariko barakiganira. Ibyo nta kibazo biteye u Rwanda. Yeske ibyo bintu nibyo byiza. Kwimana yavuze ko ari kizira, mwene bakwiye no kurimbuka, bizotuma ahubwo uburake bw'Imana nibo bamanuye umuriro muri Sodoma na Gomora. Yeske igihugu cy'u Rwanda kibona yuko urukiza ruri mu kugwiza abatinganyi gusumba kugira amashengero menshi. Niwe rero akabazo kare, ako kantu nakarakomeye. Rero no kuraba neza kugara amashengero, sinjiye mu myitwarire yabo na administration yabo, muga nk'umukozi w'Imana nimba ari ikintu cyambabaje ku mutima nibijya byo kugara amashengero 9,000. Ivyo basavye amashengero n'amabiro ya leta ntavyo afise. Kandi aho bati twe tureke twubake bukebu, wasanga ishengero bagiye rifise amapave, rifise byuma, rifise ibintu byose paraza, mugabo ko akantu gatoya kaca ugara. Done ukijijiki abo bantu bose bagiye muhira, ko harimwe abariko barakira ibidayimwe n'ibisigo, abandi bafise ibikomere by'iya byashikiye u Rwanda byateza gukirira imbere y'Imana bagasenga, kwiyegereza Imana mu gusenga. N'umunsi ugasanga ugiye gusubira kuganira umuntu mu kabiriti ka wenyene, ahazurira akarira wenyene, ntagire n'umuhoza, ntiyumva ijambo ry'ibyizigiro, ntavuga ati urumva, ugasanga ntawuzi ingene babaye. Mugabo abashobora kuvuga batubwira utumeze ati mu dusenge twe turi mu ngorane, ntitwovuga uvuze ibikurikira n'ibindi. Mugabo urumva yuko abantu bose batamerewe neza. Cyo kwa Julienne Kabanda nayo nabivuze. Nukuri uravye cyanditse bavuze yarakoze ikosa, kuko muri agrema bamuhaye ntiharimo gukora nk'ishengero, ntiharimo kubatiza, ntiharimo gutoza amashikano, ntiharimo n'ibindi bijya bikorwa n'ishengero byo gushingira n'ibindi. Mugabo yarabikoze igihe kirekire, nta rwego na rumwe rwa leta rwigeze rumwegera ruvuge ruti kubera iki uri gukora ibitandukanye n'ibyo twaguhaye gukora, ibyo wasabiye uruhusha. Urabyumva? Nta kete bari bwamwandikire rivuga riti wewe urabona twaraguhanuye, dusanzwe uri gukora ibi n'ibi, hindura, udahinduye naho tuzaba dufata izindi ngingo. Nta ruhari. Mugabo ari barakoze igikorane giteye ubwoba kininiya cabere muri BKR, cyo muri BKR zivyo ni sawa. Mugabo ubwo nyene nimba ari jaruzi y'abantu yafasha abane ntabyo nzi, bagaca bavuga bati ibi bintu uyu muntu ateye ubwoba, arakomeye, murihitagwa n'abantu bangana gutya ibihumbi bingahe, ukazona bukwi na bukwi agashururu k'ingingo kaje kariruka dushize kwigufuri urugaye. Iyo bamubwira kare kumbuye yari no kubafasha gutegura imitima y'abarya abantu bose, y'abarya abantu bari hajya, akababwira ati mwihangane, burya rero uruhusha dufise, ibi ntirubituwe kurira, mugabo ko leta ivuze ibi nibi, reka ntacyo twitegure, kuko leta ikiguha n'umwanya wo kubitegura kugira ngo wisuganye. Nimba usaba uruhusha rwo kugira irindi shengero bariguhe cyangwa barukwime, mugabo bimenye, umenye aho uburenganzira bwawe bugarukira. Mugabo urumva hajyaye ni bukwi na bukwi byaje nk'impanuka ugara, aho rero hasigara question mark. Cyabaye gutyo kubera iki?
mu Rwanda tuzi ruvuga yuko ibintu byose biri perfect, ibintu byose bitonze ku murongo, ubutabera bumeze neza, abantu baraba bagatohoza. Ico chance kubera iki kuri Julienne Kabanda? Ico kintu cyatumye byihuta gutyo nico umuntu asigara aribaza ni giki. Ese Apotre Julienne Kabanda nk'ubu ntashobora kuba nimba yaranafise n'imigambi yo kuba yogira nk'idini cyangwa se idini giwe kugira ngo rifatane na Grace Rumuyiwe. Ntibiza kugorana ubwo hari aho yomenera kugira ngo ashobore kubishikako byokunda aho burya cyangwa umutima hari aho wohera arashobora kuba yoro ngene akonvenka abantu bakamutahura. Jewe ntavyo nze kubera hajya musanzwe akaruta kandi karakamira, sivyo ikagaca kacake yagahora. Urumva no biragoye kuko iconze cyo urumva ingingo nk'iyo oye. Ntuze ariho umupastor umwe yigeze kubivuga ko gihe batanga kugara amashengero bwa mbere ngana wene urabona ko baciye bamucecekesha gahora. Rero yavuze ati gufata ingingo nk'iyo niho ugomba gukubita isazi ugakoresha inyundo nibikenewe hari bikenewe uzazi niyo gurinda kwicwa n'inyundo. Rero urumva Julienne urumva ntiyocika intege uko biri kose, urumva ikiri muri we yarakigumanye, umuhamagaro uri muri we yaracawufise. Umugabo hajya bavuga ngo gutuje abakwambuye kameme baramukoze mu nkokora. Mugabo uko nibaza yuko nta kundi jambo yo dusanga guca bugufi, abona yuko arico kintu bamuhoye cyo nyatari kindi yoca bugufa kandi kikete agasubira agasaba uburongozi bw'u Rwanda akavuga ati burya mu nyuma umuhamagaro wahavuye wongerekana, ibikorwa byabaye byinshi, muhaye na Sinja Grace Rume muyireke rero ibe inkishengero ikore nk'ayandi mashengero, yubahiriza amategeko agenga amashengero. Niba aba abantu beza bazobimuha. Mugabo nimba atari ico babikoreye ntavyo bazomuha. Biragoye atari ico bamuhoye. N'ubundi hakaba hari yindi mvu azorondera burya ugomba kukurya ntabura ubwo gukoza. Usanga mugabo yogerageza kuko bari abantu yarabereye umuvyeyi ni benshi cyane. Ubu barashobora kumwizera nk'umugabo yogira idini burya bajya abantu bakongera akagaruka ntibavuga ati muri tuzoburabutse. Oya umva burya mu myemerere burya igikwega abantu si Julienne, ni Imana iri muri Julienne, n'amavuta afise. Mu gihe rero ayakiyafise kuko yo Rwanda ntigoyuga ntigona yamuhanagura ivyo bugara impome canke inkaratasi babaye bakazitabura mugabe bikiri muri umuhamagaro n'amavuta yawe urabiguma. Nibaza yuko burya giconnect abantu ku bande mu vy'imyemerere n'amavuta. Nibaza yuko rero uko biri kose ni abaratoye nk'ubundi buryo bwo kuza baravugana kugira ngo abaremeshe dabo bona burabona bacitse ivutu bumvise ibyo byabaye. Nibaze yuko yashizeho izindi kanara zo kugira akomunika babwira ati mwihangane nezo kunuku tuje hamwe tubondera umuti w'ingezo zose tugusenga nayo sino yogira ubushizi bw'ubwoba agasaba. Abandi nawe ati mu Rwanda cimba mbona n'umukuru w'Uganda asenga ati kudasenga nta kibazo biteye no kuba yo kugarama. Ashobora no gusenga mugabo urumva gusenga ashobora kuba asengera iwe mu cyumba ntaho bimenya. Muga ibiri atubwira yuko ingoro y'Imana ibaho kandi abera bose n'abayambaza bahurira hamwe bakayisenga. Ivyo rero nibaza yuko wewe utaja abandi bari ntiwoca uvuga ngo ntibikenewe ko abantu baja hamwe. Ubuhonye ijambo ry'Imana ibyagazwa by'Imana. Apotre kuba bugara amashengero bakareka amashirahamwe ashigikira ubutinganyi, ubwo se ko babona ubutinganyi ariko bwunguka, ndavuga leta y'u Rwanda. Navuze nti impamvu zatumye bugara amashengero ngara bucyoye bishobora kuba atari akajagari canke ibyo babonye mu nzu y'Imana ari kuraba inyungu bo baronkamo. Nimi inyungu nyinshi ziza n'amafaranga menshi ku Rwanda ari ubutinganyi. Ubutinganyi bwo bukaba bwankana n'amasengesho. Iyo umuntu aguha amafaranga araguha amakondisiyo, akubwira ati ashobora kuvuga ati je kugira rero mbanda yenda guha amafaranga canke ibi nibi tubane tubikorana niko nakubanza ukamushira ku ruhande. Rero nkishengero ubanza bugari mugabo ugiye kuraba neza biragoye. Mbe uravye amashengero 9,000 yugana bagaca bagomba gutika bagashiramo agasikirisare kamwe ka Katolika.
Katolika ntibayikozeko cyane ntibakorako n'abangirikani ntibakorako hariho amadini badakorako hariho amadini yakoze ko ubukoze kuri enteri z'ibihugu ukoze kuri angirikani ubwongereza busha buhaguruka yego ni enteri ni ishengero ry'ubwongereza urabyumva ukoze kuri katolika ni Roma ntiwomara kabiri uwo busha guhagurukira Amerika ukoze ku badivantiste ba metodiste ba batiste so les intérêts Amerika abanyamerika aca bahaguruka kuko ari mashengero nta magre masabino ziza ziyafise ushobora kujugara gutyoye kubera se wagemereye gukora bagira de convention avec le gouvernement avec leta bakabaha n'amatongo bakana avantage yose muri ico gihe rero kugira mwe nawe wakorere ko ufata ingingo mwe nizoye biba bigoye ubu ni incident diplomatique urumva uzi yuko hari ingaruka zindi zikomeye abanyamuhamagaro bandi bahama gukorera Imana bakugura amashengero bashaka uti uyu n'umuhungu wa naka n'ingene yakuze turamuzi idini ry'imwe ritanguye turamuzi inyuma yiwe nta bandi bantu batonze bakomeye ugara ukibagira yuko nubwo umubona guhita abantu bari inyuma bakomeye bava muri ibyo bikomeye Imana iri inyuma yiwe kandi irundi rihangana mugari igihe umunsi umwe yagise ni byiza yuko abantu bamenya ko uburenganzira bw'umwe butanguriraho abundi bugarukira sinzi we ko wabonye ko biriko biraponguka kuva mu mashengero y'ubuhawe mugabo sivyo tubona ibyaha nivyo gupunguka amashengero ko yugawe boraba kuko ni kibazo kire abantu benshi cyane burya abantu benshi uzutandukanye abantu bashobora kugutinya ariko batagukunda ushatse kuvuga iki apotre ako kantu uvuze ngaho umuntu ashobora guhora kubera abona yuko ibyo avuga atavyo kumva kandi atabasha kubikumvisha afise agaceceka dufate ko ibyo amadini twako turavuga nabyo bindige gusosangore nawe ushatse kuvuga yuko abantu bashobora je navuze ivyo nta washatse kuvuga ndashatse kuvuga yuko abantu bashobora kugutinya batagukunda barashobora kugutinya batagukunda akirenga abantu bashobora kugutinya mugabo batagukunda ko biri kose haba harimo ikintu n'ubutumwa bukomeye harimo ijambo kuba wo kugara amadini ugakora ibintu biriya abantu bakavuga ati naka aratinyitse ni gitangaza yabikoze mugose kuvuga ngo nuko ari urukundo baba bafise kuri wewe niko bagutinya reka dusozere gucya kureba abemera Imana mu Rwanda babeho gute niye message woba babandi basenga igihamwa ryahereye kera si honyene bibaye bihangana bagume bera bagororokera Imana basenge kandi bera imbuto ngira ngo nihagira igihe cyo kuvuga ubutumwa cyangwa se nibashaka kuvuga ubutumwa nta mvura idahita igihe kizobanda reka dusozere ngaho nyene mvuge nti hari akantu nabonye kako karavugwa kerekeranya n'indege yabo yafashe ko ingingo yuko mu Burundi ngo umutegetsi akwiye kuyigendera mu Rwandeya katuzoyiganira tuze tuyifatire umwanya tuyiganireko yageze gute uti hari amakuru hari ngaha mu Rwanda ako ariko aravugwa cyane yuko Rwandeya iyiza ngaha mu Burundi ata muntu w'umutegetsi ari muri leta y'u Burundi yemerewe kuyijamwo ari itegeko ryavuye ubutware ibukuru niho nshatse kuvuga kwa son excellence le président de la République du Burundi cyanditse oya ni rukurukuru nakubwiye kara makuru karavugwa ngaha hakujya kuko mu Burundi nta yahara ayo makuru apotre akantu je nakabonye nibaza ko kumbure karateye amakenga umuntu yabivuze nibaza yuko mu gutahura ibintu bimwe ariko urugero rwo hasi cyane IQ iri hasi kuko normal masuko byogenda nimba umukuru w'igihugu yovuga ati ntihagire ingendo officiel cyangwa abantu basubira kugendera muri iyo ndege ya Rwandeya ubwa mbere hose uko bigenda oya iyo bibayeho barayihagarika ayibuza kuzi no kubwo butaka ntiyosubira biba byoroshe bavuga ati indege y'u Rwanda cyangwa indege ya Kenya indege ya Qatar cyangwa ndisubire kugwa ngaha c'est fini
biba bihetse zosako nayo matiku yose bica birangira uko no gupararangana kw'abantu bigoze ko bimeze siko bimeze aya leta mukuru w'igihugu asohoye ingingo irandikwa ni statement isohoka ikamenyekana dufate ko abivuga rusaku canke no gusohoka oya ni bimwe byo kugomba minsi yose guteranya abantu kumva yuko naka uwo mugira mubi mu mpande zose ziba wa mugani kandi tuzi yuko indege yawe yama ngaha uburyo bwo gucafuza perezida w'u Burundi yama ngaha none bitwara se abarundi none ngaheza kuhatora abanyarwanda oya none hatwara abanyarwanda niba naza ngaha ni bakeya wanagora none eske uvuga ngo ntihagire ingendo ngo z'abantu bashobora kuja muri iyo ndege ngo y'u Rwanda niki niwe ko abakozi ba leta eske perezida n'umukozi ni perezida w'abafonctionnaire si perezida w'abarundi bose ni perezida w'abarundi bose none avuze ati iyo ndege ntiyushaka ni ukuvuga ntayishaka nyene ku barundi muri ico gihe ingingo iroroshe basora ingingo y'uko iyo ndege idashobora gukorana n'umuntu idashobora kugwa ngaha c'est fini ni ukuvuga ngo hariho bamwe yabugiye bibona sivyo co n'igihuha iyo binasohoka twari kubibona byomenyekana inkuru rero zisigaye zishika hakurya y'Akanyaru gusumba ko zishika mu Burundi oya ibyo sivyo izo bafise sizo ni ibihwara by'inkuru n'ibihora by'inkuru Apotre reka kumbura iyo by'indege tunabive ko nibaza ko Rwanda yitosa amazi abarundi sozera tugende kandi agushimiye nayo by'indege none mbokeneye kuyurira agenda wurire ntavyo bakubujije reka nabone bagomba kuza nibizire mugabo nta kibazo na ibyo bintu byo kugomba gucafuza no kugomba gufata ingingo mu kibanza cy'uwundi zitarizo sibyo ndagushimire cyane Apotre nkomeze ndakwifuriza kugira ibihe byiza cyane ndagenda bashimiye uruhara rwawe n'intangere mu kubaka igihugu ndetse no kubaka imitima y'abantu muri rusangi bari ku isi muri rusangi murakoze cyane rero namwe ego reka shimire mwebwe mwese mukunda ibiganiro byacu cyane cyane ibyo tugirana na Apotre Isidore Mbayahaga ndabashimire rero mudukurikirana muri mu makungu abari mu Burundi yaba bari no mu Rwanda abanyamurenge ngaho muri Kongo mwese tubashimire muri rusangi bandanya mudushigikire ariko mubandanye mutanga ibyiyumviro byubaka gusumba ko mutanga ibyiyumviro bisambura Imana nihezagire u Burundi nihezagire isi yose muri rusangi mwakoze cyane